wejewe ndiko ndakonkiransana naka I try all my best ntegeza gukora umva ibishoboka kugira nje gukora igisumbi cyanaka wabone bati umva je zishobora wewe jidi jewe I have to work hard kazibona nka ikonete rikira dukubita nka 3 mega par seconde limitere ibonye ate nababonye dukubita no 5 Iguriro nshuti bakunzi wa E+257 nzere komeze neza kandi ko mukomeye ndazi ko mwari mukumbuye ibikorwa vyacu bon parce que ça faisait longtemps mugabo tumenyeshe ko twama turi ready kandi twama tuzi ko mwama muhari imisi yose so ni Julie Kael Gihimbare niwe muri kumwe kuri micro hama inyuma ya kamera ni Gogo Gontra nta kayake yafise nkuko mubizi rero ni wa mwanya wo kubashikiriza ibintu bitandukanye bijanye na entertainment ya 257 nkuko mubizi ni entertainment plus aho mwama mukurikirana ibikorwa bitandukanye aba artist bacu bamwe bariko barakora tukabashikiriza n'amatalent atandukanye rero uno musi turi kumwe n'umuririmbyi yitwa Artmel numwe n'umuririmbyi n'umuntu akora ibintu bya teise n'ibindi bitandukanye muri entertainment ari hafi cyane n'abaririmbyi batandukanye nkuko nawe ari umuririmbyi kandi en fait akora ibintu byinshi bon sinzi nge no mu décriva no sanga ndiko ndamubeshera ariko reka tumwakire kuri plateau za E+257 aho tugiye kuyaga mu minota mikeyi ariko tuza kuvugana vyinshi bitandukanye bijanye na entertainment. Ni sawaga bro. Sawa cyane. Urameze neza. Ya ndashimana pe. Tutarandiriye Artmel bisiguriye. C'est pas le nom comme je dis. Est-ce Vrazi ntazinsigura je dis non. Je dis ça veut dire. Warayibwiwe. Nashobora narakwadaraga. Shaka narabwiwe but yeah, it's my name. Yeah. Tout daté festival moi j'ai été étonné igihe nabona ngo Artmel by Artmel vyaje gute actually tu croyais que c'était l'art parce que gendo umuntu wama art encore Mel c'est pas non c'est le nom comme Artmel mais mon nom c'est Artmel Artmel. Waje gute mu muziki naje mu byo kuririmba since I was kid kuba nkiri umwana ni your dream yo kuzoririmba rero nkabura uko nabigenza like nabona buryo noja muri studio buryo nogira iki ariko nyene tu Imana iramfasha naho maze gukura ndavuga ati okay bya bintu no bikora koze ndabona amabasha. Yeah, so taza nyene uri muri gospel ndazi ko bavyeyi benshi batidoga kubona umwana agiye kuririmba indirimbo zo guhayagiza no guhimbaza Imana ariko ndashaka kumenya the first time ugiye mommy ko narabonye ko ukunda mama wawe cane gose mwe mama ndagiye muri studio ngiye kuririmba yabifashe gute anyway navuga gute firstly I have navuga gute James aba mama babiri bari supportive bafise biological mom nundi mu mama wundi who like to see me singing sivyo anyway yaranezerewe cyane no kuvuga ngo wene tukora ko ntabwo tubana biological mama ntabwo tubana inifo ankumbuye yumviriza indirimbo ziwanje yeah agaca okay fine narahezagiye yeah cyangwa nyene aruhutse nyene ya yego Artmel ukura muraba look imyambarire ukungena atambuka ibiki ntushobora kumuha koyo bari mu baririmbyi ba gospel kandi bari indirimbo so emotional no it depend ni by'abantu actually bugikiri muri wewe indani kubera ko umuntu burya ni ikintu kinini umuntu ni munini cyane umuntu ni munini ni mugari jewe nivuga gute
ukuba ndirimba gospel cha kwambara canke look canke iki ni ibintu bidasa parce que jewe even Christ yarabivuze you will know them on their fruit uzobamenyera kuvyo bama so rero ntabwo turi hano kugira dutanga ama impression ku bantu turi hano kugira tubone ko umutima w'Imana unezerewe canke ibyo dutanga ibituvamo bija kugira uwo bifashije kubera ko ibi tubonesha amaso hari gihe bidashobora gufasha ikintu na kimwe ariko ibivuye muri twe bw'indani afite wa muntu yasuru ishobora gukora neza ishobora kugirana so rero nico gituma kurimba gospel sindabihuza na fashion oya fashion iri ukwayo gospel ukwayo look ukwayo gospel ukwayo parce que nambaga kiza kapimigwa ko bipara hari abasuma bibipara cyangwa bambara amatisi biyiba biyica bagirane so rero bitandukanye jewe je compte sur ikizova muri Judicael indani muri we igikuba zokora icyo nico kintu jewe mfatamo Judi not ivyo je nabonye yeah ngo ntimuze muraturaba canke mutujajinga kukungene mutubona twambaye kukungene mutubona tuko turatambuka ariko ngo kanshe muze muraraba ikiri muri twe kuko ikiri mu mutima nico kiba gikenewe cane na Kristo yigize kuba hariho ukuntu Kristo aje gucungura umuntu yigeze kuba yicaranye n'abantuzenya abafarisizi n'abaki agati umva akabira abantu ati umva reka ndababwira ikintu kimwe don't worry ivyo bariko bakora abafarisayo koko nabantu ba mbere bamupinga ati burya bajya anyu ubona bicaye ku ntebe ya Musa canke ya Mose umva means ivyo baba bakora like namba nabantu anyway bashaka kwerekana apparence physique mugabo tugeze kubikorwa ku mikorere birimo ingurube iki things like that yeah ngo biri biguru kuko buzinguru haramu nyene kuko buzinguru ingurube like tugiye kuraba ni ikintu kiri haramu kuntu nyene to urazi yeah no urabona ngo na Bibiri ngo ntimogahe Margarita zanyu ingurube zizikandagirire mu ntuzenya mu vyondo mu bishanga so ingurube na karo no donc n'urugero bw'igikoko like kihari kiva yangu kuntu tu vois rero imico yayo ntabwo navuga ngo ni myiza ugiye kuraba selon la Bible ntabwo yemera bon ça c'est nouveau numuririmbyi wa gospel nkuko nabibabwiye arafite indirimbo zitandukanye kuri YouTube channel yiwe musi turaza kubashirira ko muri link y'indirimbo zo kugira ngo mushobore kuja kuziraba muzumvirize murabukungena akora mwumvirize ingena aririmba numuririmbyi aririmba neza cane gose kuko arafise style yiwe kandi bon ukungena mubona nabibabwiye look yiwe n'ukungena aririmba biri so different so bisaba yuko uvuga uti reka ndamuhe time ndamwumvirize nkurikirane n'ibikorwa byiwe n'amajambo yiwe guys ntameze nkuko mumubona murana umengo n'umugangster yibereye ngaho wibaza ko baririmba nka ba Bface nabande ariko no hariho Artmel uyu mubona uko yakubwiye ariyo fashion yiwe mugabo hariho na Artmel ari mu mutima ujya wa muntu yavuga ati ngo ndaguhiga kugaca ni kibazo cyo ku abantu bazotandukanya fashion mbe nagakiza kubera ko dufate namba bunyene namba Timberland noko nayambaye kubera ko bayikoreye marketing namba abantu bakunda costume sibyo